Burundi yavuze ko bukenye mumenye n'ubushikiranganji ataco buriko buramarira igihugu kuko nimwebwe mujeje kuzana amahera. Hajya abantu bose barihenda ubushikiranganji bw'ubutunzi n'ubu bushikiranganji. Ubu nibwo bushikiranganji bw'ubutunzi. Ubutare wamenga carabaye icibare c'abantu kandi n'ubushikiranganji buvyakira uko nyene. Ahubwo cumenga ubushikiranganji nibwo nyene ubutare bujejwe guha uwo bashaka bakima uwo bashaka bakavyumvikanira iyo ikiya ca leta ntikigere kigira ico kirongo. Ntegerezwa kubona 50% n'imiburiburi y'amahera prevu kuzokoreshwa yavuye muri iyi ministere. Nico gituma ndabwira nti omwe 50% dutegerezwa kuzibona objective kandi bivuye mu butare. Ibiciro umuntu avyuka kishingira uko yishakira. Abadandaza ni desordre, nta kintu na kimwe ubona gitunganije ku murongo. Aho birerekana yuko mwebwe mutarabankadrere b'abadandaza. Abadandaza usanga bariko bidogera obere ivy'amataxe, ni mwebwe bamukwiye kuba murabavugizi b'abadandaza muri obere. Nimwe muba mubereka n'ingene vyose abigenza, mukaba rimwe mubigisha. Mugabo nk'ivyo mwahevye ngo ni obere ijejwe kwegeranya amafaranga muga nimwe muba mwayarondeye. Uwo mudandaza ategereza kumenya guharura. Nico gituma nabagirishije inama kugira ndababwire twebwe abene gihugu ico tuvuga. Umuntu wese aduhombesha. Ubu mwebwe nimwe muba mwiruka muvuga muti twabonye isoko. Twabonye isoko yiki, produits iki. Amavuta y'amavoka arazimvye. Nyarutsa murima amavoka, nimwe muba mwiruka kuraba amavoka ingene kwa revoriwa kugira mugire statistique uti mu mwaka uyu utuzwa dushora izinganuku, isoko ziri hehe, nta kindi bamwirirwamwo. Nivyo bamwirirwamwo. Mbega nta kindi kintu twoshora. Uyu munsi no munsi udasanzwe muri ubushikiranganji bwanyu. Nico gituma nagomba ndamenyeshe imvozi inama. Ubwa mbere bwobwo hajya abantu bose barihenda ubushikiranganji bw'ubutunzi n'ubu bushikiranganji. Ubu nibwo bushikiranganji bw'ubutunzi. Burundi yavuze ko bukenye mumenye n'ubushikiranganji ataco buriko buramarira igihugu kuko nimwebwe mujeje kuzana amahera. Mwebwe mujeje none naravye mu mapetebeya yose yanyu ndahiga petebeya yo guhiga amahera ndayibura mbona iyo kurya gusa. Ubutare wamenga carabaye icibare c'abantu kandi n'ubushikiranganji buvyakira uko nyene. Ahubwo cumenga ubushikiranganji nibwo nyene ubutare bujejwe guha uwo bashaka bakima uwo bashaka bakavyumvikanira iyo ikiya ca leta ntikigere kigira ico kirongo. Ubu rero nshaka yuko ibintu tubisubiza mu buryo ubutare butegereza kuduhitunga. Butegerezwa ko aribwo bufinansa budget de leta. Kandi gitonda bwa mwivyukiranye ntegerezwa kubona 50% n'imiburiburi y'amahera prevu kuzokoreshwa yavuye muri iyi ministere. Nico gituma ndabwira nti omwe 50% dutegereza kuzibona objective kandi bivuye mu butare. Hariho igisata naco c'amazi. Igisata c'amazi abantu benshi ntibazi nabwo ko ari ubutare ariko n'ubuzima bw'abene gihugu. Mwebwe nimwe mubijejwe. Murazi yuko twavuze yuko mu mbona kazoza umuntu azobavoma kure azobavoma 15 minutes aller retour. Mu mapetebeya nararavye kugira ngo mbone ko ati mbega kugira ugire petebeya mu bisanzwe waza kugira etat de lieu. Nkobo n'imitumbi ngahe itagira itangi n'imiburiburi ry'amazi. Amazi mu gihugu cy'u Burundi aruzuye hauze plan stratégique y'ingene abantu bayaronka. Gushinga ibiciro uraraba roku de production vyose ugaharura n'amaintere. Twe mu Burundi umuntu arunguka 80% mukumva nibisanzwe.
ibiciro umuntu avyuka akishingira uko yishakira. Abadandaza ni desordre, nta kintu na kimwe ubona gitunganije ku murongo. Aho birerekana yuko mwebwe mutarabankadrere b'abadandaza. Abadandaza usanga ariko bidogera obere ivy'amataxi, ni mwebwe bamukwiye kuba murabavugizi b'abadandaza muri obere, nimwe muba mubereka n'ingene vyose abigenza, mukaba rimwe mubigisha. Mugabo nk'ivyo mwahevye ngo ni obere ijejwe kwegeranya amafaranga, muga nimwe muba mwayarondeye. Uwo mudandaza tegereza kumenya guharura. Uno munsi abantu bakubwira bati twebwe ntitwesporta muri regio, ngo baca batubwira uko bitari karifye. Umenga ntaco ubushikiranganje bwa commerce extérieur ntitubona uruhombo tugize. Kubera iki ayo ma certification ataba? Twofuma tuvuga tuti yaba ministeri ivyumva yofu bivuga iti reka dufute abajeje certification mu Burundi, tuzane basi abo mu mahanga bazo baducertifiriye ibintu. None twananiwe mu gihugu mugomba bigende gute? Kuko igihugu gitegereza gutembera uko bigenda kose. Rero murumva ico ndiko ndifuza, ko nifuza aho twivyukiranye ubushikanganje bw'ivyukiranye. Nico gituma nabagirishije inama kugira ndababwire twebwe abene gihugu ico tuvuga. Umuntu wese aduhombesha. Ubu mwebwe nimwe muba mwiruka muvuga muti twabonye isoko yiki, produits iki, amavuta y'amavoka arazimvye, nyarutsa murima amavoka. Nimwe muba mwiruka kuraba amavoka ingene kwa revoriwa kugira mugire statistique uti mu mwaka uyu utuzwa dushora izinganuku, isoko ziri hehe. Nta kindi bamwirirwamwo, nivyo bamwirirwamwo. Mbega nta kindi kintu twoshora. Leta n'imvyeyi yemeye ikintu iteza gukora. Rero turabaho vyapfiriye tubikosore, hanyuma abene igihugu banze babone ko ubutunzi bw'igihugu bushoboka.